Abarundi baba mu mahanga leta yobumviriza bimwe bidasanzwe ikabaha ikibanza gikwiye kugira ngo nabo baterere umuganda wabo, kandi mu kubikora bakabikora bataravye ibintu vy'imigambwe. Muganda genda babwire ko mu bintu vy'iterambere, mu bintu vy'ubutunzi bikwiye kuva mu vyumviro vyacu tugashira imbere ibintu vy'ubuhinga, nivyo bintu bishobora gutuma dushika kure. Rero ikintu basavye navuze ko ari ukumvirizwa, ariko hari ibintu basavye muri rusangi. Nk'ubu baravuze bati mu bintu vyokorwa ubwa mbere ubuuya nuko ikintu kijanye n'indero, education, yuko coba ikintu gishigwa imbere y'ibindi vyose muri budget, tukasanga ico kintu gifise ikibanza, kuko bobo bari mu mahanga barabona ingene ibintu bigenda. Iyo ni point ya mbere. Bagaca bafatira bati hari kibazo kandi kuko ibice bishika 60% by'abajene, la jeunesse, kandi bize bari mu bushomeri butagira izina. Ati rero aba bantu batitaweho mu buryo bugaragara vyo tugora cyane ko dushikira irya vision, iyi vision umukuru w'igihugu yihaye. Icya kabiri bashikirije ni gisata kijanye n'uburimyi. Bavuze bati uburimyi bugomba kuja imbere. Ivyo bibiri barabishimikiye ko gose. Ikindi bavuze ni ikintu kijanye n'intwari ibereye. Bavuze bati ibintu vy'intwari ibereye bigomba kugira ikibazo kidasanzwe. Tuvuze intwari ibereye rero ni ibintu bijanye no gukorera ku mugaragaro, byo gukoresha neza amafaranga y'igihugu, vyuko abantu baronka akazi abara bagakwiye. Ibintu vy'intwari ibereye ni ibintu vyinshi cyane. Icya kane bashikirije ni ikintu kibaraba ku giti cyabo. Bavuze bati twe turafise ingorane zidasanzwe, ingorane zijanye no kuronka amapasiporo, ingorane zijanye no kuronka ibipapuro vy'inzira. Bavuga bati ibindi bihugu vyose ingene babigenza, umuntu akeneye pasiporo aja muri ambasade y'ico gihugu cyabo akagira amaformalite yose akenewe, pasiporo bakayitora muri ambasade. Ati ivyo rero twebwe turabona ko vyo dufasha cyane. Ikindi cabateye impungenge ni iki kintu kijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro.